Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yeruye akava mu gacerere akavuga ko ingorane zose Uburundi burimo ino minsi zose zaturutse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, ariko ibyo bintu yatangaje bikaba ari ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane mu bategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD, aho yerekanye ko nawe ari ku ruhande rw'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, kandi akerekana ko Godefroid Niyombare yakoze igikorwa cy'uburkwari yarakwiye gushimirwa, naho abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD batabibona kimwe. Akaba ariyo mpamvu ibintu biriko biraba biteye ubwoba, byerekana ko ibara rishobora kugwa umwanya wari wose, kuko biraboneka neza ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka muri CNDD-FDD batanguye guhumuka amaso amaze bakabona amabi yabakoze aho amaze kugeza igihugu c'u Burundi. Ariko bikaboneka neza ko Gervais Ndirakobuca nawe yabuze icyo akora kugira ngo ahindure ibintu, kuko yasanze umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye rwose ari we ufise ijambo rya nyuma ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko ingingo zose zihambaye ziri guta igihugu mu manga ari Angeline Ndayishimiye uriko urazifata, kuko we yaje aziko ikibazo cy'igitoro agiye kukifatira mu minwe, nk'uko perezida yamwe avuga ko Bunyoni ari we watumye igitoro kitaboneka. Ariko icyamutangaje nuko yasanze byose umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaramaze kubishira mu minwe, kandi bikaboneka neza ko ishirahamwe ryiwe ririko rasahura igihugu ku rugero rukomeye cyane, kuko ayora amafaranga muri BRB avuga ko agiye kurangura igitoro, ariko bikarangira ataranguye igitoro, ahubwo bikarangira amafaranga agiye kuyagura amapariseri hanze y'igihugu, ibyahombesheje igihugu ku buryo bukomeye cyane. Ariko Ndirakobuca abona ko agize icyo avuga nawe yahita apfungwa nka Bunyoni, akaba ariyo mpamvu yahisemo kwinumira akareka perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we bakica igihugu ku rugero rukomeye cyane. None aho bigeze kwigumya byanze, yavuye mu gacerere avuga ko ikiringo ca gatatu cakweze ibibazo bikomeye cyane, akaba ahuza n'abariko baravuga ko icyo kiringo aricyo cyataye igihugu mu manga, kandi benshi bakaba bavuga ko kugira ngo izo ngaruka zihere ari uko leta CNDD-FDD yahamagara abagerageje gutembagaza ubutegetsi ndetse n'abarundi bose bahunze ikabagarura mu gihugu, kugira ngo bose baze gufatana hamwe amaze bongere bakomorerwe, amaze amahanga yongere yizere Uburundi, amaze babahe imfashanyo bitume igihugu c'u Burundi gitera imbere. Ariko benshi bakabona ko igihugu c'u Burundi kiriko kirahambwa aho kugira ngo gikurwe mu manga kirimo. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi basaba ko iyi leta yari ikwiye gusezererwa. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone niba utarapyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari umurundi yihweje aho igihugu cyacu kigeze, yumva yuzuye agahinda, aca yandika ati igihugu cyacu gisigaye kimeze nk'uko kitagira aho kijya ndetse n'aho kiva. Ibi byose biriko biraba birateye isoni kandi birababaje. Twumvirije amajambo meza avugwa n'abatwara igihugu, kumva iterambere ridasanzwe ryo muri 2040 2060, ariko turabye umuvuduko uriho tugasanga nibyo twahora turiko turabitakaza ku rugero rukomeye cyane. Uzawumva ngo inote za 50 z'amarundi y'inyabihanga ingana n'amadolari 5 y'abanyamerika. Bwaca kabiri ngo twabuze amafaranga yo kurangura ibitoro.
none za note z'inyabihanga zaciye zijanwa hehe ntibozijana ku kurangura ibitoro. Iki ni ikibazo gikomeye cyane abarundi bibaza nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje ko amafaranga 50 y'amarundi y'amanyambihanga anganya agaciro n'amafaranga y'amanyamerika. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afata abarundi nk'ibijuju kandi bikerekana ko ariko arakinira ku marangamutima y'abarundi. None by'ukuri ninde yatumye igitoro kibura mu Burundi? Nyakanga 2022 Perezida Ndayishimiye yemeje ko akarwi kakorana n'umushiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni ariko gatembeje igihugu mu kugegeza amafaranga y'amarundi be n'amafaranga mvamakungu. Perezida Ndayishimiye yemeje kandi ko amashirahamwe akorana na Bunyoni ariyo yatumye igitoro kibura mu Burundi. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazasubira kubura. Perezida Ndayishimiye yashinze ishirahamwe Regideso kurangura ibitoro. Regideso ikorana n'ishirahamwe Prestige rivugwa ko yegukira Angeline Ndayishimiye. Prestige yasigaye iyora amafaranga mvamakungu muri BRB uko yishakiye. None ibintu aho gutora umuti byahise byunyuka kurushaho. Kwigenekerezo rya 24 Ndamukiza 2024 Gervais Ndirakobuca we ikibazo yagishize kuri Perezida Nkurunziza. Gervais Ndirakobuca yemeza ko ibura ry'amafaranga mvamakungu ari ingaruka mbi z'ibihano Uburundi bwafatiwe muri 2015. Ibyo bihano byafashwe kubera amabi ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakoreye abiyamirije ikiringo ca gatatu. Iyi nyishu ya Ndirakobuca yaraye itangaje benshi kandi ije ari inyishu igaragaza ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD batanguye kwicuza ku mabi bakoze. Benshi bakemeza ko Uburundi bubonye indongozi nka Ndirakobuca 10 igihugu cyatera imbere, kuko niba yubahuka akavuga ko igihugu cishwe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza, no kuvuga ko nawe abona ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwiwe atakosa na rimwe bari barimo. Akaba ari no mu bari gusaba ko General Godefroid Niyombare yagaruka mu gihugu c'u Burundi. Umuti uzoca hehe? Hageze gutanga umuti. Inyishu z'abategetsi zica ziyobera abarundi. Inyishu ya Perezida Ndayishimiye yarasezwe na benshi kandi byarabonetse neza ko ataco ifisiye abarundi. Kwifatira mu ntoki igitoro, kugishinga Regideso, kugiha Prestige n'umukenyezi wiwe, gushiraho ishirahamwe rishasha rijejwe igitoro, byose nta nyishu byazanye. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo we abona umuti mu manote y'amavoka azoshorwa hanze mu myaka 5 iri imbere. Gervais Ndirakobuca yaje azi ko ikibazo cy'igitoro azoca kirwararika kigatora umuti. Niko gutangara asanze ijambo riri kwa Angeline Ndayishimiye. Ndirakobuca acaranuma. Ubu naho avuga ko inyishu izoca mu gusubira gutera ikawa hanyuma igashorwa hanze. Aho hoba ari ryarika bagenzi. Kubahuka guhangana n'ikibazo cy'igitoro bizagenda gute? Gervais Ndirakobuca yaravuze ukuri gukomeye ko ingorane zose zavuye ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza cakweze ibihano. Aho bigoreye Ndirakobuca nuko atavuga ko n'umuti uzoca ubwa mbere mu guheza injyane zose zatewe n'ikiringo ca gatatu, maze ibihano bigahera neza. Kwicarana n'abarundi bahunze gutunganya ikiganiro c'ukuri hagati y'abashirahamwe kuva muri 2015, guhagarika kwica, kunyuruza, gupfunga abiyamirije ikiringo ca gatatu, gusubizaho societe civile yigenga n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru, gutahukana impunzi, gutunganya amatora meza, biri mu bintu byohindura ibintu byinshi mu gihugu c'u Burundi, kuko iboneka neza ko igihugu c'u Burundi kishwe n'indongozi mbi cane. Inyishu za Ndirakobuca na Ndikuriyo zimeze nk'umuntu yobona umurwayi wa malaria atanguye kuvuga ibitararoranye, bagaca bihutira kurondera umuganga w'indwara zo mu mutwe aho kuja kuzana umuti wa malaria. Icateye ibihano kirazwi naho ndetse n'abagikoze barazwi, ariko aho kugira ngo bakemure ibibazo baciye muri politiki bari kubikemura bakoze andi makosa akomeye cane. Ibyerekana neza ko CNDD-FDD benshi batabona aho iriko iratwara igihugu c'u Burundi, ariko benshi bakabashimye aya majambo
yandira ko buca kuko babona neza ko ibintu aho bigeze rwose leta yari ikwiye kuva mu gacerere amaze ikemeza ko yananiwe kugira ngo abarundi barongorwe n'abagabo bijunja n'ijambo kandi bazi gutwara igihugu ico ari co. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga kuri ano makuru tumaze kubashikiriza kandi bagira ico bavuga ku byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Akantu kantwengeje ni ukuntu tuzokwiruhutsa ku bibazo biri mu gihugu ari uko amatoni y'amavoka ageze hanze y'igihugu vrema. Iyo nyishu izova mu ivoka ndayirindiriye cane kandi nihanganye. Muri Edeni icanwa kitatugijwe nicyo kizakeza abarundi. Abategetsi dufise ubwoba ntibamenya ibyo barimwo ni ubusimbira hamwe umwe wese uko abyutse mu gitondo ibyo aba yaraye arota abyuka byacitse itegeko mu gihugu cose. Ariko narabonye Semidi wa mukinagizwa wabo Jacques Bigirimana yaravuze ko bikwiye ko abahunze bumvirizwa nubwo yabivuga mu majambo ateye isoni ngo natange ikigongwe c'ikivuga kandi ikigongwe ari we agikwiye. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Undi nawe yagize ati byose ni Varisito abiteje kuko niwe biraba iby'igihugu byose. Nareke guhenda abarundi azana amanyanga atabyo ashoboye naveho haze intwaro izi ibyirimwo nayo Varisito ntazi ibyarimwo kuko ariko arahemukira abarundi ku rugero rukomeye cane kandi ntago afise icyo amarira abarundi. Undi nawe yagize ati ntacoroshe gusa bakora ibishoboka byose kugira batabare abana babo nk'uko ari leta mbyeyi kuko turashize kandi tugiye gupfa mu minsi iri imbere kuko ubuzima tubayemo buratugoye. Undi nawe yagize ati mu bisanzwe Edeni hiberayo ibyanwa gusa ko umengo ntimutahura nta mazu nta bitaro nta mabarabara nta miduga kandi vrema n'amahera ntakenewe muri Edeni nukwirira ibyanwa kwa gusa. Ibyo byose babivuga baca imigani Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi uvuga amajambo ateye isoni. Undi nawe yagize ati mu mateka y'u Burundi kuva ku ntwaro ya cami gushika uyu munsi niryo rya mbere aho First Lady ari we yiganzira amabanga akomakomeye y'igihugu akongera agategeka perezida ibyo akora. Ibyo nabyo bizana amahano ku gihugu kuko biraboneka neza ko igihugu cose cyamaze gupfa kubera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye uriko urica igihugu ku rugero rukomeye cane kuko ari we uri gufata ingingo zikomeye ariko bikaboneka neza ko ari ingingo zita igihugu mu manga ikomeye cane. Nta gihugu cotwarwa n'umuperezida nka Neva catera imbere imyaka amaze ko atarakiboroga n'amaborogo kandi ibintu biriko biraboneka ko byamaze kuyangara ku rugero rwo hejuru cane. Ibintu byose biriko biraba biraboneka neza ko ari Perezida Evariste Ndayishimiye uriko urabitera. Uyu nguyu we aragira ati Kigorogoro aratwononeye igihugu ku rugero rukomeye cane. Kigorogoro yavugaga ni Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ariko kazina bamutaziraga bakiri ku rugamba bamwitaga Kigorogoro n'ubu ngubu kakaba katarigeze kava mu badede bakabemeza ko ari we ubiciye igihugu c'u Burundi. Nibareke ibyo bariko barahenda abarundi kugira ngo bababwira ko igihugu kizatera imbere ahubwo bashake icyateza imbere igihugu kuko biboneka neza ko atacu bariko baradufasha nibabananira batange imihoho kuko biboneka neza ko bananiwe gutwara igihugu c'u Burundi. Undi nawe yagize ati ubuzima bubi Uburundi n'abarundi turimwo biva ku ndongozi zimwe zimwe umushikiranganji w'ubudandaji n'umushikiranganji w'uburimyi bamaze iki. Mbega ko bavuga ko ku mwimbo wagabanutse umushikiranganji ajejwe uburimyi yariko akora iki? Koronka imvuga kuri 10 nka ndakugarika igihugu cotera imbere hagahinduka indongozi zimwe zimwe kuko biraboneka neza ko ndakugarika yavuze ukuri kose kandi akavuga ikimuri ku mutima kandi akerekana ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. Amaraso ya Nkurunziza Mutama twemera abarundi isinzi warahejeje guhumira Uburundi n'ibindi bigeragezo ku gihugu cacu biri inyuma mudahagurukiye rimwe twese nk'abarundi ngo dusengere kandi dukureho iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ntaho tuzapfa twigejeje. Uyu waremeza ko amaraso ya Mutama Nkurunziza bamenye ari yari gutuma ibibazo bidashira mu gihugu c'u Burundi.
je nzoguma nirabira kandi ngumye ndebe aho Perezida Evariste Ndayishimiye azageza igihugu kuko namwe mpanura ko igihugu gikwiye gukurwa mu maboko ya Perezida Evariste Ndayishimiye kigahabwa undi. Ibi ni bimwe byagiye bitangazwa n'abatari bake bababajwe n'ibiriko birabera nga mu gihugu cy'u Burundi kandi basaba ko intwaro ihari yasezererwa kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi, bikaboneka neza ko ibintu aho bigeze bimaze kugera ku murindi ukomeye cyane. Gervais Ndirakobuca yamanitse ati nk'umushiranganje wa mbere nta nyishu mfise ku kibazo c'ikena ry'ibitoro. Nimba umukuru wa leta y'u Burundi yemeza ko atamuti leta arongoye ifise ku bijanye n'ikena ry'ibitoro, ninde wundi azatora umuti? Inyishu zitangwa muri ino minsi ziratangaje cyane. Reverend Ndikuriyo arongoye CFD yaheruka gutangaza ko amafaranga mva makungu azoboneka mu myaka 5 tumaze gushora amatoni y'amavoka hanze y'u Burundi. Ndirakobuca we avuga ko ibura ry'amafaranga mva makungu ari ingaruka z'ibihano Burundi bwafatiwe muri 2015. No kuvuga ko Gervais Ndirakobuca nawe yemeje ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cakwegeye u Burundi. Igitangaje mu nyishu yiwe ningene ibihano byo muri 2015 bituma igitoro kibura muri 2024. Gervais Ndirakobuca ashaka atwibagize ko Perezida Ndayishimiye yari yakwemereye muri Nyakanga 2022 ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazosubira kubura. None izo ngaruka z'ibihano ico gihe ntazo yabona ko abarundi barembye mu bihugu byisoneye. Inyishu ya Gervais Ndirakobuca yari gutuma abashinga amateka bamusaba gutanga imihoho akaza leta ifise inyishu. Umushiranganje wa mbere amaze kuvuga ko atanyishu leta yiwe ifise ku kibazo gihanze igihugu, habageze ko leta yiwe isubirizwa hakaza indi. Aho havuzwe igitoro mu gihe byinshi byankenerwa biriko birabura bwose mu Burundi. Ishirahamwe Bralode riherutse gutangaza ko ibinyobwa ririkora bigiye kubura kubera iryo shirahamwe rya mbere rikomeye mu Burundi ryabuze amafaranga mva makungu yo kuranguza ibyo ikoramwo ibyo binyobwa bya Bralode. Ibi byose bikaba bigiye gutuma iryo shirahamwe ryugara, ariko abarundi sinzi bakavuga ko ubutegetsi bukwiye gusezererwa.